Hey, what's good family, j'espère que vous allez bien. Moi de ma part, ibintu ni fresh sana kure ko ni ya Friday yo kuryoherwa, ya vendredi yo kuvibinga, ya Friday ya pop. It's all about hanging out. Boss Free, that's my name. Uyu munsi ndumva ryohewe cyane kubera yuko ngomba chilling, ngomba mubwira ibihe bimeze neza ndi kumwe na mabuja wanje, mama wanje mu kazi. Umwe yafashe ukuboko akanshikana kuri no step yo nayo sundi. Amazina yiwe y'ukuri yitwa Oziane Irakoze. Akazi kiwe ko kumenyesha makuru gace kamwita Ozi Irakoze. Ni Ozi Irakoze yavutse mu mwaka wa 1996, asigaye imisi igera kuri 10 kugira kwize 26 murumva ko imyaka igiye. Ni Ozi Irakoze nyene yavukiye mu ntara ya Gitega, aho afise nationalité zibiri. Mama wiwe no munyarwandakazi, papa wiwe nawe akaba ari umurundi. Ni Ozi Irakoze nyene yize ku mashuri ya secondaire, aho yize kuri CPB, arongera heza amashuri yiwe kuri Lycée du Lac, aho yize igisata ca lettres moderne. Ni Ozi Irakoze yaciye ku mateleviziyo abiri, ya mbere ni Bujumbura TV, ubwa kabiri acaja muri Buja Hit, ubwa gatatu nawe aravuga ati this is the right moment kugira nshobore gutanguza ivy'iwanje, acitanguza Siren Vibes TV. Ni Ozi Irakoze avuka mu muryango w'abana seti, abakobwa batatu, abahungu bane. Ozi Irakoze yafashije benshi muri kano kazi, ariyo ka Boss for Real hamwe n'abandi benshi batandukanye. So today, by the way, kuri bio ya Instagram ya Ozi Irakoze hansweko mom 2, bisigura neza ko afise abana babiri, umukobwa aho anniversaire yiwe ari no musi nyene Friday, hamwe n'umuhungu w'umuhererezi. Uno munsi turaza kumubona, tumufyinishe, tumudekeshe, tumucheke. Ladies and gentlemen, ndabasabe mu cubahiro cyanyu tumwakire gikundiro wa benshi nawe sundi, amashimeshi kuri Ozi Irakoze. Piga kelele Mama Leki hala 5 ariya ngugo muyiwaisa namenye gute razi nandi ndagufana kuva ntabwo kutabesha ubwana waje yabaye muhererezi utkuze gute ko nazo kwiyongera. Oya muri no mwanya no muhererezi nuwa kabiri naco reka tugite ko wa kabiri wese umeze neza. bien Wana urazi kimwe mu bintu byangoye, ntagumani maze imisi nyumvetse eske uzina mugiye muri riki. Ndamushira ibyo kurya bimeze gute, mugabo ndavuga ati reka ndamushira ivyamwa peut-être bizotuma ronka ivyo mwana yonga neza kugira vitamine yongereke na kirumeze fresh. Indi yaguhanuye kuzana ivyamwa mama ka Boss for Real. Narisi na wundi narisi burya vendredi zawa mu chilling aho kenshi mbande muhira no musi anniversaire ya Peshi none na bitu binaha habitu yatari sana tuta enjoy kimwe mu bintu maze kubona kuri wewe Ozi mere kuri Peshi arafise forehead kubona tagitahura ni twite imbomo cyangwa bayita inkuki cyangwa inkuki. Nawe urabona yuko irahari, ni bya famille kuva kwa papa mere cyangwa jeni baza ko ari ya mama. Mere arayifise kandi abana benshi tuvukana barayifise, mbwa si bose abatayifise, mbwa abakobwa bose barayifise. Okay, uramaze kubwirwa ico bisigura umuntu afise imbomo? Imbomo ni pondo bote. Ni pondo bote. Abana bose imbomo benshi bari beza kabisa. Mugabo umeze fresh. Meze neza, nabarindiriye ndabura, but finally murashitse. Bana karibu equipe yose yaje imbere. Twese turi ngahanye. Uzi kugira tunyarutse time, urazi ko mu mwanya uri imbere turaza gucelebrating anniversaire ya Peshi. Umukobwa wahageze kwa kwije imyaka ingahe? 5 ans, 5 years. 5 years. Batabazana amakado abafana biyo pesha safana benshi sana ugerageje kwa Instagram yiwe iruzemwe ababone benshi sana. Rero abantu mukunda muzana amakado abana kumukunda kumwa gusa ibyo bintu byarave kuri page kuri mode fo kumuzana amakado. Joyeux anniversaire en avance. Yandi wanje. Wow. Sha merci ko imisi 10 myinshi. Tuta enjoy to. Ozi wowe uri role model w'abantu benshi sibyo, hari abakobwa benshi ari umukobwa yigeze kumwandikira mbere ati kitakeneye kumera nka Ozi, nuca mu nzira zahe nogira iki bikini ni yahe secret yiwawe yakutoboa yo kumenyekana, abantu bakakumenya bakagukunda, wibaza yuko nizahe nzira wowe baraciye mu kugira ugere kuri no ntambwe? D'abord kuba role model w'abantu ni ibintu d'abord je umuntu bimbwiye n'umengana bishasha. Biragyoshe kumva kuba hariho abantu ugera karorero kuri iyi si, kubera ko hari abantu c'est vrai byoroshe ko bonyene bironderera inzira yo kucitera imbere. Hari n'abandi bisaba ko baronka coup de pouce, genre umuntu abereka ati narabishoboye nawe urashobora kubishobora nk'ibyo. Alors jewe
secret ya kutoboa siri ya mafanikio iya mbere no kudaheba je kuri simpe vraiment kabisa ni determination iyo mbonye ikintu ko ndagishoboye ndagikura kandi ndabandanya mpaka naho ama challenges aba menshi ko nta kintu na kimwe cobora mu buzima kabisa mba mvuga ati ninabandanya ndashaka gucika intege uyu mwaka tufate nko 2022 gasanga 2025 hari abandi bantu batacitse intege bageze hano kure abavuga ati reka mbandanye nze muri abandi bazoba bavuga ati naragize byo kuba ntarahevye kuba ntacitse intege narabandanyije en plus kine yacu no ndumva ama idea y'abandi bantu kabisa ndahanurwa hama ikindi naco ndiyumvira gose niba mbona no musi ndinga mbashaka kuba ahandi hantu ndakunda habe aga step kandi shaka kuntu byanje ko mvuga ati nimba uyu musi ndinga ifuko umwaka nzo ndinga ahantu bituma ndabikorera cyane ko idafise ahantu ushaka kugira ugumubona menga handuri wamaze gushika naho nyene ugeze que yifise vision bituma ukora gose même si ubona ubigetse sindi cyo kunzo bishikako birage kubigera ko mugabo kubera kuvuga ati ibi narabishitseko kandi so ahandi so nari ndihiga ejo haheze alors nibi ndashaka kubishika gutuma rero ukora cyane office inguva alors umuntu ashaka gutera imbere settinga d'abord ama icyo cifuza gushika ko cyane cifuza kuzoba hama kagikorera hariyo kimwe mu bintu bikubabaza kandi ndisiyose ataye ko ni kimwe mu bintu wiyumviriye ubabara still now sivyo ni interview imwe nigeze kubona yiwawe uvuga yuko urupfu rwa mama wanje gwaragize ico rugize mu buzima bwanje sivyo ozi imana imwakire muvyeyi wacu ari ndatwara ahantu heza kabisa wibaza yuko nicaye ikintu wari waremereye mama wawe kuzomukorera canke cyari kiri muri wewe mugabo bitabaye bigikunda kandi ukimukorera kubona buzukuru biye kubona buzukuru biye ko biraryoshe kubona umwana wawe yarakuze akabwa ko mpambura papa ko ntaryoherwa afise abana banje ndavuga na mama yaza kuba hari ari kuryoherwa nganyine nta muntu haririza imana nicaye ikintu wari ukumbura kenshi kuri mama wawe mama abana rugari bayifatiza amajice bayi chawitori kosa wicaye yarakaze gose cyane kandi ntiyavuga no manje mvuga bajamesha manje ntiyavuga vraiment kabisa yakora ibikorwa abavyeyi benshi bamabifuza yuko umwana wabo barera umwana wabo nk'ukuntu bo baritswe sivyo wibaza peshi umukobwa wawe wa mbere wifuza kumurera gute kujya mama wawe yakurize wewe nizaye nzira ushaka kumutwaramwo peshi kugira mere nk'uko yawe waritswe icyambere ikintu je nigira kuri mama cyane kinini gose mama yarasenga cyane mama avuga ati je niba ngeze ngaho n'umusi ntatakiriho ngendera ku masengesho ya mama kabisa mama ni wa muntu yashamaje kwese yose yari masengesho twamubwira mama waza avuga ndamuje n'amaguru kubera nta kuntu ushaka kuba ujya kabiri mu ndwi wa muri mu masengesho akatubwira ati muzobona ingaruka y'ibi bintu nimwakora twari tukiri batoya twavuga nti tutabara kuntu ushaka kuba mu masengesho umwanya wose mugabo ubu no tuvuga ati sha nimba je hari ibintu ushaka kubangeze ko niba hariho imitego imwe ngenda ndasimbuka nikora ko mama yasenga cyane anje bana banje mbumva no bareresha y'amasengesho mama tureresheje kubasha amaboko y'Imana cyane kubera ko ndashaka kugaragaza kubarera neza mugabo hatari mu bwoko kw'Imana kananira kora ku mwana w'umuntu kandi umwana w'umuntu aho uri umuvyeyi hagira aho derapa wakora amakosa mugabo iyo harimo Imana biroroha cyane kuko irakugida kuko ivyo umwana wawe yifuza abazoba n'Imana nibibizi araho ni kugida ukuntu ngo murera kuri sho kumutwara mu ngo mwiza mama Leki hala 5 kama weya unaniko sharo mama n'ukuntu je wandeze fresh ngo still now ndacara umuhungu nyene ameze ariko umurongo alhamdulillah nashukuru Mungu kuwa kabisa abantu barakunda kwidogera abantu barakunda guca iwanje bakwidogera bambwira ati mbe waruzi ko zishima tugende buhoro waruzi ko afise utuntu twinshi hari abantu tumaze guhura benshi la plupart yabo bari muri entertainment sivyo bakambwira ati ujya mukobwa arishima ujya mukobwa arafise utuntu twinshi ujya mukobwa aragara gose turashobora kumuhamagaza mu kintu niyemere kukizamwo uzi ni wa mukobwa dushobora kumushira mu bintu wowe akavyanga ico kintu kivuze kwiki uzi uragara mu bisanzwe canke uri muri ba bantu ushaka kwiha limit canke uri muri ba bantu bavuga ati bagese ushobora kubajamo kwera amaze kugera hano
premièrement impere kutucanga imuvuze ntaho ndagera kugira nshobore kugara ku bantu ndacari hasi cyane ndacirondeza hari ahantu nifuza kugera hama ikindi naco je nabakobwa babikubwiye je pense n'abakobwa voilà abakobwa nibo bantu biyumvira ibintu nk'ivyo baba bafite caprice nkayo wonye habwo nibo bashaka kuba biyumvira ko ndabaruta ikintu bagaca bumva ko kuba ndabaruta ndabagarako or que je no mu busanzwe kumeze kandi amandavuga kenshi kuva nkiri muto sindi cyane sociable n'abakobwa oya vraiment sinza kubesha abantu bandogo mubiyuwe si ni ibintu biri personnel genre ngo ni wowe wenyine cyangwa niki ndi umuntu nakuze bifise abagenzi bantu benshi kurusha abakobwa kandi afise impamvu burya umukobwa n'umuntu afise umunwa munini urumva bafise insaku bafise ndakunda mvuga kandi mu feministe mugabo ikintu gihari kiravugwa abakobwa nibo bantu kugira wumve umukobwa d'abord je mu mind yiwanje mba numva hari abantu bantahura gose ari abahungu urumva kuko umukobwa tunganya imyaka akenshi aba sinzi banumva nyine ifite ivyumviro vyinshi ku buryo bigoye ko hari umuntu twohuza ikiyago kiganiro kandi ikindi naco nuko ko umukobwa tudahuje ni handi agenda aramvuga ukundi alors ndabikwepa urumva hari byo kuvuga ngo bantumira mu bintu sindabijemwo nibaza ko byaba byaraba une fois deux fois trois fois kuburyo bavuga ngo niko bimeze cyo kuba byarashitse rimwe nkafata cyangwa se hakaba ikindi kintu je sais pas ndingi nisho gihe byabaye kugira rero utira conclusion umuntu ni ukumeze maybe nuko bavuga ati byarabaye kenshi ntiyabizamo muga mu gihe byabaye rimwe bagaca batira conclusion c'est que bafite problème bavyumva je ntabwo nishima ntabwo ngara ndi umuntu w'abantu urumva ndi umuntu udakwitwengera kuganira n'abantu mugabo kandi ndi umuntu sinkunda cyane ku amarigara cyo cyambere sinkunda cyane kuja mu mikwegano y'abakobwa cyane d'abord mfite umwanya mukeya umwanya muke tellement c'est akazi c'est entreprise que je gère jewe fise umuryango urumva fise abana fise ibintu byinshi gose mu mutwe wa tellement ushaka kuba noja mu bantu bafise ikiyago cyo kuvuga banaka ibintu nibi tuje gusangira hana tuje muri ibi umva Nikunda narakuze cyane gose kora ntashwa mfise nasanze narakuze gose abo ari ikindi kiniga cya kabiri ubunye ibito yatwanye rero uwo mwanya nta mufise n'uwo mwanya wo kwiyumvira ngo twundagara ku bantu niho abantu baravuga ngo sinishura message yabo kuri IG ndabishura kuri WhatsApp ndabishura ndababonye ko navuye kuri WhatsApp message heze c'est pas parce que ta telefone na nefso ya ko yakona nashatse guhunga abantu bavuga ngo ndabishura message azari menshi cyane ari menshi gose agacahurana nakakazi kanje mfise kenshi agahurana na ma charge mfise gayo muhira ma ibintu ndi oblige gukora ngaha byabana canke ibindi asanga cyo kuvyishura gusanga abantu bakora ngi imihari gusa nabisha ngo ndikundagara koko maybe bakora mbana ko ndi online ko harimo connection ko star baranza kugara gusa nabishuye kubera ko muri benshi hari abantu benshi bankunda n'ibyo sivyo kandi hari abantu benshi baba bifuza ko tuvugana tuganira kandi ndabatahura sivyo mugabo batahure ko biraguye ko wowe uri umwe hari abandi bambize aho bashaka kumvugisha munyandikiriye rimwe biragonda bishura mwese umva c'est pas personnel si wewe biraguye ko ushaka kushaka abantu bose naravuze ati umunkene azontelefone ko telefone gatavuga ati umuntu serious marankeneye ntanza gura amenta kan telefone arankeneye ubu ndamutatu tukaganira wifuza genre bigahera hako wandika bite ni sawa ndagukunda nkaza kwishura undi kwanye n'undi kwanye n'abasanga biragoye je ndibaza yuko biratahuritse ugeze kugageje kuraba muri bino bihe usanga umuntu afite amasharge menshi siko mugabo akino sobanije minagara oya nugara sasa ndababwiye ukonye baci bambwira ati ngukura muvugira kubera yuko ibi nibi uretse ko rero namaze kumumara gukanda kuvugira gose kugira nte ndakuvugira gose ngo usanga batanguye nyene kunyinjirira ngo we nawe uri muri kagati mu kabo hagati mu eske nakara kwanza hagati mu nakara iso afite abantu bimvira kuno ko bo bafise ubutimu bo bafise ubutimu twe nta timu dufise turabantu bikeneye kwikorera abantu bashaka kubuza babandanya rien du tout nta rien de plus ayo matimu kuri mwagumane hiyo je ndakunda guhagarara ku kintu kijanye na society kuko ni ibintu dusanzwe tubayo misi yose sivyo mbabariye kwikugarukana muri kino kintu muganda keneye ko kivuga kigishikira abantu benshi la société muri kino gihe umukobwa twahinda bamwita amazina menshi
swat ni kirara swat uyonye bana byari byaransabwo yari yaratevye swat uyonye ni batabura yuko bishika kandi ari ubuzima busanzwe sivyo Oziwe byaragushikiye wari ukiri umunyeshure mugabe Imana ikigweza gize ikibondo ciza cyane giciye ubwenge cyitwa Peshi ijya moments wayakiriye gute societe byari bimeze gute mu kibano byari bimeze gute nayaye mazina mabi bagiye barakwita canke n'ivyaye ibintu bibi wagiye uracamwe umugabo uvuga ati nta kundi none gashaho iswe yari accident canke wari wamaze kwitegura yuko biri kuri pestori mama Leki na musi anniversaire ya Peshi bon ivyo naba nabivuze jewe unyise amazina d'abord wowe ubwawe ufite problème mu mutwe kuko jewe nibaza kutantunze sivyo papa wanje mugata yanyise yaravyaye aho tuvukanye banyita yanyita nkana abavyeyi bari proud kiyagihe no ntibari proud ko byashitse ni accident byarabaye ariko kubera ko ntibari kumpanura ngo yikure ko n'abavyeyi kandi bari bakijijwe urumva par contre bavuga kenshi n'abavuga ati abavuga amajambo ne bage bazikuyeyo nimbura umuhungu naho ni wowe ndi umukopi nawe akubwiye ngo arafite ndacamubwira sindi prêt kuba papa alors yikureyo nyarutse kubera ko umuntu muzima cyangwa umuntu azi ico umwana ntashobora kuvuga amajambo mabi nk'ayo urumva umugani wa Nikitana anavuga ngo abantu baronze mu mutwe babonze mu mutwe naye majambo mabi yozi warumvise ntayo vraiment ntayo nitaye ko yasinayise umwanya wayo nta narifise umwanya wayo narifise umwanya no kutwara iyo nda nkayivyara nkiga tusa kurondera ubuzima yumva umwanya w'abantu ko ntawo narifise abahungu basigaye bafise ingeso yo kwiyakana inda zabo n'ababono vyatara abantu bihakana inda nawe byaragushikiye kuri papa Peshi oya vraiment Tasengana n'abantu biyimbwa n'abantu biyimbwa vre sindababwira nawe sindabatutse mugabo aho uri umenye ko utari umuntu ari seriye na gato kabisa kubera ko kwihakana deja urabizi ko byarabaye inda yarifise wihakana kubera iki why niveau économique akanoti no ntabwo gutuma wiyihakana fuma umubwira umwegera hambwira ati mu bukene tuzobigenza ukuntu ko barabivuze bararindi ndimbo sautiswa umwana naje azaramugisha wiwe urumva cyo navye Peshi ndi umunyeshure niga ntazi na kimwe ntazi nuko ntazoba mugabo ubu nyungana wanje yiga kushora iziye kandi ndamurira ishure uravyumva mwana ndasa neza mpora mumubona afite amagara meza kandi kiragiye sinarinzi nkavuga ati mana je tandekaye ariko umwe avuga ati mwana azana umugisha wiwe yazanye imigisha wiwe n'uyu wa kabiri ayiko na baraka zake deja sishanza kuvuya kabisa mu Kiswahili rero proverbe bavuga ati kosea vitu vyote lakini usikosee mtu akuzaa naye kabisa papa Peshi ubufise nka regret uvuga ati sha oya mutakiri kumwe cyane nabikubwiye ko ni umuntu muzima ana taking care Peshi kandi arakunda umwana we cyane kosea kila unaniweza wabuzi time is rushing siko mugabo dusubire tukizwe oya reka dutera amande acha dupige story reka dutera story uko ni benshi bashaka kubona muri hangout ndibaza yuko Friday bavuze ati enfin boss aratuzaniye aussi babwire ko warondondeye mwaka wose mwaka muzima ntitanye babwire abantu baravuga ngo ndagara ibadina ko boss yanondeye mwaka wose arambura aranumva ntandose ngo bavuga ngo ndagara gute kabisa hariyo charge umuntu afatira ku mwana ku buryo avuga yuko ebana je bibisi ndabihagaritse gudepensa amara yanje gose ndabihagaritse kugira life yawe yahindutse gute umaze kuronka Peshi bon nabikubwiye je Peshi namuronse nkiri muto d'abord ndi muto mugabo naciye nkura wa mwanya kuvuga ngo amafaranga uronse ngiye kurondera ikanzu ya 80,150 ubu umusoka shaka weekend gira ngana no mutahe mutahe sana ari ibintu bimwe muco bisacrifice ugatireka ndabireke kabisa ntabwo noronka amahera gudasoka shaka weekend bishe biraryoshe kuhira umutwe mugabo uragira amalimiti bimwe mukabiheba kugira ngo ushobore kwekonomiza amafaranga akorera umwana cyane gose social media ituma twerekana ibintu byiza gose social media ituma dushaka kwerekana abantu yuko tubayo life imeze neza tubayo ubuzima nyene buri class agafoto kari clean dusohokana bameze bien social media biramaze gushika ukifuza kwerekana ikintu kiri ku mutima wawe biciye kuri social media kwerekana abantu yuko maze ibintu mwibaza yuko tubaye mu suko bimeze turafinzi hasos bon sinzi way bibayijemwo
mugabo c'est vrai ko hari ibintu ntitwerekana ubuzima bwacu bwose niyo bavuga ati burya abantu bavuga ngo ba public figures nta ma private life bafise c'est pas vrai barazifise kuko hari ama struggle ngira jewe umwe mutamenya hari ibintu ncamwe mutamenya si byose mbayemo mumenya ibyo nifuje kubereka cyangwa kubabwira canke hari umuntu yambajije kuri Instagram ngo hari ikintu cibanga ngo wari wifuje kunyegeza mbwa usanga wakivuze nta gihari vraiment ntacu ibyo mvuga byose no kumba nkene barumva nyene ko hageze koko bivugwa ko atari banga sura amabanga yanje azijewe nyene n'abantu maybe bari proche yanje alors nyine kura kuvuga ati nari nabivuga babantu batkurikirana harimo abantu kuri Facebook bavuga n'importe quoi bava kuvuga bisunzwe n'umuyaga baraza kukublessa n'ama commentaire yawo deja wose ngo wavuze kugira ngo kubera kwibikuba baje peut-être canke kushaka kubihinduka ngo bace bazana ama commentaire yandi akugukiza akushinyiza atera akwinjiza hariya hasi cyane alors je préfère tout kubihora kabereka ibyo bakeneye kubona nyine kabisa lastly harabaye story nyinshi sana hano hose ucahozi bumvise yankuru yawe bumvise ibintu bumvise ibiki n'ibiki sivyo hari umuntu araho ari kuyatoka ivupuvupu to ara creating a story zibya mukobwa ameze nuku si sombi biki izo story ndibaza barazumvise baraziciyemo sivyo kuvuga ngo bya statue bishaka kuvuga kuna amasanga navuze nabi nkwe mufitanye bifas n'ujya ntayo yarivumbuka gato arivumbuka gato ivo nje marataka ibisema ikota muvumbuka yaraje tuko nyene arandika ibintu ego nagiye mbona kandi yaratangiye kuva kera namuca tubona nubu nashaka zo kuvugira zijya nguvu zo kugumuhagaze uko imara amajambo uretse kuko right now hari abantu kwera amajambo menshi biyahura kazubona umuntu yishize muri etage ya kangahe gushika hasi kwera amajambo y'abantu ibiki n'ibiki izo nguvu zikuyega zo kubandanya vuga ati je m'en fous. C'est une quoi que c'était n'importe quoi d'abord chambere chakabiri maybe ko rafite target yonyine uvuze ugushaka yo kuhagira ikintu kibi kimbako déjà nari enceinte abantu bari enceinte bari vulnérable ashobora kugira ikibazo kugira hypertension ukagira fausse couche ibintu nk'ivyo maybe ko ari byarashaka nta sinzije target yarafise ayo ndi vrai mugabo shaka kuba narabonye target bakiri kare kavuga ati uyu muntu ntaco zanshakira katunda mirengagiza nikamwacha ndabikazunguruka nikasema n'abantu bako barabitrending abanye bameze nkawe ama screenshot hano bose bashira ko postinga bagira ibiki niyo abantu bakunda guspreadinga inkuru mbi ku muntu canke havuze ikintu kibi ku muntu baryoherwa abantu nabo ndabasha muri category imwe nawe Alpha Brown avuze iki mu buzima bwawe bwose? Is the father my child. Umuntu ari important. Contact yiwe yanso gute izina giwe nimero yiwe yanso gute mu telefone yawe? DJ check up. Hajya urazi aka yiwe mu kazi ko DJ? Sharp simake ime. Yitwa the Dope Mix Master. Ndagujoshe. Yitwa Ladies and gentlemen, izina rya papa w'umwana wawe uzira ko yitwa papa Nendele ama nisiendele reka ndabidropping urishimira kuba roy papa w'umwana wawe you proud? Yeah, of course I have to kabisa. Unaenjoy sana, tulizala mtoto mzuri sana. Beje wa iti hatari. Muzungu hivi. Kama vile anakuja, anakataa. Ndamuzi araciye ubwenge gose. Umuntu ari mature gose. Mfupi mugabo. Ushaka tumuvuge ko nawe? Oya, ni kidogo tu. Urabikunda ivyo bintu. Twabivuze twareje kabisa. Oya. Jo Mariza. Ashara nayi. Kimwe mu bintu. Reka nabatsita. Tumwika ushi. Yeah.
mugabo reka twinjire rero muri ya lifestyle yawe yavuzi tumuzi nkavuzi nyene abantu benshi twama tubona ku ma social medias ku ma TV ku biki ibintu byinshi bitandukanye sivyo kimwe mu bintu ushaka kumenya kugira turangize faster je ndifuza kumenya Siren Vibes TV irahari ni plan zawe mudufitiye twitegeye kuri twege twamaturi abone kuri Siren Vibes aho ndikuvugira mu namaze kugira subscribe twitegeye kivuye wanyu tungoje show gani kutoka kwenu Okay. Siren Vibes is there for you. Yeah. Bon, mwitege byinshi kubera ko nari maze igihe ntakora neza narakora mu gasi nakora neza nkuko nari sanse gukora alors ubu rero kubera ko naje nayo energy yanje na wa mwanya wose ntakoze bana comeback ya dansa ndasindatanga gukora normalement sindatanga gukora oya ndacariko ndisuganya bimwe bishaka ku murongo byataye umurongo kabisa alors mwitege ibiganiro byiza cyane gose ariko kandi nido twiteze ku abantu badukurikirana hari byinshi tukifuza kugera ko tudashobora twenyine tukeneye support y'abantu badukunda badukurikirana cyose ko abantu baje imbere hari abantu bakunda hari abantu bakunda Siren Vibes bafise uburyo tunataka money kabisa parce qu'on a besoin de continuer tukeneye gukora dukora kandi situation économique c'est bien sana muri minsi parce que hariho crise de déplacement bitoro iki hakaba crise YouTube isigaye iducaje mu taxe menshi amafaranga asigaye ari ubuntu boro bw'imbata kandi ukeneye kwandana dukora alors ahanini sinovuga ngo ibyo twiteze gukora ko baramaze kubona ko turagerageza uko dushoboye mu buke bwacu mu bikoresho bike dufise turagerageza ariko turifuza gukora byinshi benzo dukora navyo bikeneye bikeneye inoti bikeneye hari ibikoresho dukeneye alors nimba ukunda Siren Vibes nimba nkunda ndashaka kumagarika leta franga parce que mu Burundi intérieur amafaranga ni byoroshye ko tuyaronka konyene si walele ariko turiteze ko hari abantu baturaba ari abari hanze abari ngaha hari abantu bari ngaha usanga nabo batashaka kuyikura twe turagiheza ubuzima gukora ibiganiro byiza turitanga ko dushoboye tukoresha uburyo buke bwacu ariko hari igihe buzogira ubwo buke bugahera tunayika nyumbani ni chômage yakoze bose Siren Vibes ni chômage kuri jewe parce que ubu nyafise umuryango sinze vuba mafata amabye umuryango yose ntwara musara kugira nshobore kwana nkora umva tugire effort dusapotinge niba hari ico ushobora gufasha kundondera jewe kundondera cyangwa kuri Siren Vibes uzi ni cyo nukikuriza jewe nibike vrema Nkenye urarira Nkenye ndagira stress kura ko nibiviro by'abana bazojya kwishuri y'ibintu by'acamo n'amagare biracana hari umuntu amaze kuzazanya kanoti kugira ko impressionner mpendane naye mukundane kwezanya kanoti mwanda mwaka kuma pave vrai parce que c'est pas l'argent qui m'impressionne kabisa wapi abantu baza nabi tu aza kwereka ibintu urumva dushaka byukora ndakugure magaze man je ndakunda kwikorera ndakunda amafaranga nakoreye naruhiye kabisa donc kandi si ni tunice ni bituma tuyakera vraiment bituma zongewe reka nakashaka ukwemeza ibintu byake abika mushapambana toka long time maybe ko na nabo bameze ko mugabo Jesse undi ikimwe ma challenges abakobwa bakunda guhura nayo mu kazi kanyu especially muri entertainment usanga kugira bo ufashe umuntu ukaje usanga ashatse gusa ibintu birenze sivyo hari umuntu igeze kumbere ko umuhungu biroroshe ko amenyekana kurusha umukobwa bisaba ko atanga ibintu byinshi kugira ashobore gutobora bose byaragushikiye moment umuntu aza gusaba ibintu birenze kugira mushobore gukorana kugira mushobore ibintu nk'ivyo ahubwo babigize contraire kuga biroroshe ko amenyekana kurusha umuhungu muga bisaba ko atanga ibintu Jesse peut-être ku bandi naho nyine namavuga ati ivyo bintu biri perso ni kuba umukobwa nyine umukobwa nyine niwe aba yitwaye legereje urumva sino il faut gushama principe yiwawe abantu barashobora kugufasha bakoresheje ubwenge kuyaga neza kwitwara neza utarenze gutanga ibyo utanga nk'ivyo kuravuga
alors uwo nimba byaramushikana ntaca abigira genre en général ko bimeze ariko umukobwa biroroshe gose ko apersa mu kintu kubera sha amen uzana agasura ukaturatwara neza kujya mutone muri jimbere aratwe voilà abana bakwikundira ushaka gukunda mariage uje neza mariage yawe twitege navyo nzi vraiment mana nibizi basi urifuza kubijamwo vuba canke ni plan ukora navyo nzi mana ya navyo nzi na grand frère fanya mambo bana navyo nzi vraiment si grand frère oya ifa ko abanza kugira igihe kigeze nta information cyane gose mabuje reka ndagushimire cyane so kandi kwita mabuje sabu uje kwita mabuje mama peshi ndagushimire cyane uragoze gose ndizera ko twageze ibihe bimeze neza ako abantu bazafata muhari wandire ko naragutebeje oya naco bitwaye mugabo ndibaza yuko iyi ari right moment ugiye tugira agashoka ameze fresh wanjyewe na hangout cyane basi weye ko mtu hatari siba nabijota wana sasa iminsi yose hangout kugira ihere hari akaboro turadukora kugira hangout ire fresh pam ready you ready oya navyo nshobora oya uratagerageza navyo nshobora duhera ngaha afuta piga hivi gira guca asambana ngina bigize wana guca so bigira 1 2 3 hangout turagi okay pop hangout tunakuja hapa pop hangout tunakwenda kule pop hangout hala 5 that's my boy